Yesu ashimwe. Dusangire aya majambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 19a haravuga ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Dusangire ijambo rivuga ngo guhindura isi. Guhinduka no kuvuga iki? Kumera gutandukanye uko wari umeze. Hari uko twari tumeze mu mwaka wa 2023 twaraye dusozereye. Nagira ndakwifuriza yuko wohinduka muri uyu mwaka mwiza mushasha, kandi birashoboka. Ushobora kuba wari umuntu mwiza uri kurakorera Imana n'umwete n'ishaka, ufise ingeso nziza, ibikorwa ari vyiza, ariko birashoboka yuko uba mwiza gusumba uko wahora umeze, kubera tuva mu bwiza tuja mu bundi. Uwundi nawe arashobora kuba yarangije umwaka bitameze neza, mu mwaka uheze bitagenze neza mu ngeso, mu bikorwa bitandukanye, yaranebwe, ariko wewe nagira ndagutera intege. Uyu mwaka mwiza w'2024 uzokubera umwaka wo guhinduka, umera gutandukanye nkuko wari umeze mu mwaka uheze, kandi birashoboka. Burya niwe ubihitamwo. Yesu abwira abigishwa biwe ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Yababwira guhindura amahanga abigishwa bayahindurishije kuvuga ijambo ry'Imana. Buryo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Umuntu amaze kwizera arashobora guhinduka, arashobora kuba umuntu atandukanye nuko yari ameze imbere yuko yizera. Natwe rero duhamagarirwa guhindura isi. Yarongera arababwira abamukurikiye ngo muri umunyu n'umuco w'isi. Burya abamaze kwakira umuco ari we Kristo bahinduka umuco nyene, bakaba n'umunyu w'isi. Nuko rero nshuti yanje, wahamagariwe guhindura isi ucishije mu ngeso zawe, ucishije mu butumwa bwiza. Bikore. Nagira ndakubwire yuko isi utayihinduye yo yizoguhindura. Umuntu yamaze guhindurwa n'isi arabiha cane. Umuntu yamaze guhindurwa n'isi usanga ari umuntu ataryoshe, umuntu abisha ahubwo, umuntu atanezerwa n'abandi, adashira umutima ku bandi, usanga yikunda, yiyumvira kuri we gusa, akaronderera umunezereza we wenyene. Ariko umuntu ahindura abandi abanza kubakunda, akabashira ku mutima, akabiyumvirako, usanga ari umuntu mwiza cyane. Kuko Paulo yarandikiye nabi Filipo arababwira ngo nimwiyumvire ibyanyu gusa, ariko mwiyumvire n'ivy'abandi. Burya abantu bahindura isi ntidukwiye kwiyumvira ibyacu gusa, dukwiye kwiyumvira ku bandi ko bakeneye guhinduka, ko bakeneye kumurikirwa, ko nabo bakeneye kumererwa neza. Icyo turi kuranyumviriza uyu mwaka twinjiyemwo, urondere guhinduka kuko birashoboka. Guhinduka birashoboka, bivana nuko wewe ubihitamwo, bivana nuko wewe ubifata ingingo. Guhinduka biraryoshe cyane. Urazi kuguma uri muri vya bindi, uri muri bibihoho, biba ibintu bibishe cyane. Ariko niyo uri muri vyiza ntukwiye kuguma hahandi, uko tuva mu bwiza tuja mu bundi. Nuko rero wemere guhinduka kuko birashoboka. Imana iguhezagira.